amasegonda 10 yo kwiyumvira. Gitugutu mu kwezi kwa kangahe? Gitugutu ko Promote. Ewana mbwira abafanzi bawe rero nanje ewana bankorera umuti. So guys, nk'abafanzi banje ndabasaba gushigikira impano y'umunyamaguru arashoboye kwiga. So guys, mukurikane kuri page yiwe ya JB Song, uraba ibikorwa vyiwe ubibona byose. So nanye ndabasaba naje kunshigikira kuri page yanjye muri bwa bumwe Booster Promoter. Yeah. So gege tukuzi nka promoter. Izina ryawe ryanyaje ni ryari? Izina ryanjye ni Booster Promoter. Ben, promoter. Fize content yitwa Mind Game. Urumva? Fize content yitwa Mind Game. Ndashaka ndakubaza akabazo kamwe. Harageze gushaka umugore. Mugabo wisanze mwinosi. Hasigaye abagore bari ubwoko butatu. Umwe asesagura. Uyu ndakunda abagabo. Uyu ndakunda inzoga yazihebeye. Umva wewe ubana n'uyu mugore. Guys. Kaza kiragoye me. Kiragoye kwe. Man. Ikindi gusa mugabo wowe ukunda abagabo. Wewe ubwawe ndi wa mugore uzova ku kazi ukazura n'ibigabo bitatu bisohotse. None wita nk'umwe inzoga wawe undi ewana araba mu kabari ataha ewana yikwako. Ukunda abagabo ukunda inzoga. Promoter jeje kumitire umugore jeje kumitire umugore promoter yo twamita mu inzoga kweli ntaho butomboze yego ati je ntahaca zo tumaze ararara mu ubundi ko cyawe cyo ikiba kibaye kweli. Booster Promoter amasegonda 10 yo kwiyumvira. Gitugutu mu kwezi kwa kangahe? Gitugutu mu kwezi kwa kangahe? Gitugutu amasegonda 10 agira gitugutu nazaga mu kwezi man kwezi ndakwibuza abagore no masanya ubwo kwezi je kwezi kwenda weho nawe na struggle nyinshi muzima. Uranyishura ariko nukwa kangahe? Nukwa kabiri, nukwa gatatu, nukwa 10, nukwa ijana bimeze gute? Nukwa kangahe? Yes. Nukwa gatanu man. Nukwa gatanu. Cyana gutuyeko. Yo. Gitugutu nukwa gatanu. So gitugutu nukwezi kwa gatanu. Muratubwira. So Booster Promoter. Ewana nishimiye guhura nawe papa. Naye ndagiye kwibona. Sa. Grow up. Pull up.